bonjour, bonsoir, bivana na muherereye. Kuri mikro ni Delice Ishimwe, tukaba turi kumwe n'umutumire mushasha. Reka tumwakire atubwiye byinshi kuri we, atwibwire. Karibu. Thank you. Kwizina rya nitwa Niyomwungere Christmas, abandi bakaba banzi nka Chris Day, Chris Mutakoyano, mazina menshi. So presentation niyo nyene ndi bazina rya njo yumvise. Okay. Christmas, so tubwira kazi sanzwe ukora ukubayeho. Yeah. Akazi nsanzwe nkora nakazi ko kudanza impuzu bishaka bizi nk'akazi k'igikonesere, you know. Akaba ari akazi kambeshijeho kantunze. Yeah. Okay. Wotubwira mu muryango muvukana muri bangahe, muri abana bangahe, uruwakangahe? Tuvuga abana batandatu nkandi umuntu agira gatatu. Watubwiye yuko usanzwe ukora aka kazi, waciye ku ishure byagenze gute? Ku ishure narize primaire naje kuri Saint-Michel, secondaire naheze kuri Seric. Yeah. Akazi kawe wagatanguye ryari? Byarakoreye gutangura canke byagenze gute? Akazi ko kudanza impuzu ariko kikonesere karangoye cyane cause iyo uri kuratangura akazi cyangwa utangura kwiga akazi hora n'intambanye myinshi. Nagatanguye muri 2013. Yeah. Nagatangura akazi. Bon, washaka kutubwiye ko ahuye n'intambamyi nyinshi. Mize ntambamyi wagiye urahura nazo ukazitubwira. Unuko ngene wagiye urazirinda canke byagenze gute? Akazi nagatanguye muri 2013 nakubwiye. Intambamyi ya mbere natanguye nuko nakora nsanzwe niga. Just ivyo bigoye ukuntu umuntu ari wese akutahura cyangwa byakira ukuntu ukora ko uri umunyeshuri namutaho gukora ubufise cyose ko utangura zero ukamye ukuntu itwara ku bantu kugira wari wese aguha imhezagiro yiwe ukamura ku mhezagiro y'undi kamukora ku yundi kugira ubandanye uduga atamuntu ufitanye ikibazo kugira Imana iguhezagire mu byukora byose. Iyo umwana atangiye kugira turimo gukora akazi kiwiwe canke iki agafatanya n'ishure abavyeyi babona neza, abavyeyi bakubonye gute, barabitahuye bagumva baca babona yuko umenga ugira uheba ishure kugira uje mu kurondera amahera. Kuvyereke byo kudandaza naho nahise nabitanguye nk'iki primaire ko naje gufasha papa wanje aho yakorera muri ville. Je kuza bwanje bwatanguranye igihe isoko ihiye. Isoko ihiye ibintu byinshi byarahindutse, warahora arisha amaboko abirarisha kumwe sasa ko umwana we aba free gukora kugira nawe arabico yo kwimera cyo gumarira umuryango. Tubwiye nk'ama avantage navyo ubona muri ibi bintu. Abate ni cyane kandi kera najya muhira ariko ubundi gaburira. Kera nambara impuzu ariko abavyeyi bamaye ariko nenda yigurira. Nabate ni cyane kandi kera nari nonze ariko ndabyibushe. Niyo afata cyane cyane. Watubwiye ko watanguye kubikora ukiri ku ishuri. Watanguye gukora ivyi wawe wahejeje ishure canke naho nyene wari ugikorera abantu? Ibyo gutangura kwikora ntabwo ndamaze imyaka myinshi. Koze natangura gukora ku giti canje muri 2018. Ya niho natangura nandi vuga ati ico gihe abantu nari nkone bari banyirukanye. Cambuga ati reka nanjye ntangure gabe gato kabe gwanje. Ndakora abari basanze bakiya banshorera barasapotinga barantera intege. Ndakora igisika mentera ndaca meze neza to. Yeah. Muri ico gihe wakorera abantu vyarakorohera yuko mubana nabo mwarumvikana canke? Keshi na keshi uri umukozi w'umuntu uragerageza uko kipa igiya parti yo kuba umukozi. Ko ntabwo kuba umukozi amubifata nka boss. Umva waragerageza ko bavuga ati ifoko nkora kuko ntakoze ubundi ntabwo ndyo. So waragerageza ukitwara neza ku bantu kugira uyu aguhezagire kugira nawe utere intambwe. Ka gukorera umuntu cyambere mu buzima ni kubana neza n'abantu, icaka bintu kumenya yuko wirinda gukora. Turabona wakora ivyo wawe nsawa. Eske uraronka abantu bagushorera abakiriya nko kuvyifuza? Just gushika mu mwanya vraiment Jesse sinovango sindonka abakiriya ko yanaronka abakiriya simba ngeze ngaha ko natanguriye ahantu habi cyane habi kandi habi ariko nazamutse
buke buke gushikandashika ku intambwe ndazi intambwe ndiko vraiment simbi cyane kuko mbona je kuri je ahubwo mbona ni sawa umeze neza kandi ndashimira abakiriya bose banshorera abari hose Imana ibahezagire nk'abo twatanguranye kuva iyo myaka kuva iyo 2013 gushika n'ubu tukiri kumwe bishinda bashimira cyane okay nk'ubu unye urabona bimazemo igihe urabona yuko basi ushaka gushika hangana gute ibi bintu byawe byo kudandaza ushaka yuko byo gushikana hehe abantu bambere je nifuza ko washikana ndifuza yuko noba umwe mu bakonesere benshi bespaye abantu benshi kuri aka kazi kuko hari abantu benshi bazi ko gukora akazi ko kudanza impuzu cyane cyane z'abakobwa ari gukunda abakobwa ntibazi yuko ahubwo hari ubuzima gusumba bijya baba biyumvira kuko bafatira ko nk'abagakoze kuva kera hariho benshi usanga bavuga ati umuntu adanza impuzu ni umuntu usanga akunda abademu umuntu usanga akunda ikirori umuntu akunda gusohoka ariko ntibiyumvira yuko ari akazi mu bundi so je ndashaka nzobere akarorero ku bandi bagene ku bandi baza azovuga ati kumbe mu gikonesere ushobora gukora akazi konesere ukagira ingeso nziza ukitwara neza ku bantu utakunze mwe abandi bavuga byo mu mabwate byo gusohoka byo muki ahubwo ukaba umubosi ave mu gikonesere kujya ku bandi babosi bakora ubundi buzi nta n'umunsi n'umwe birigera bigushikira wumve ko wobiheba kubera ayo majambo y'abantu bavuga ko ubikora utumenga akunda abakobwa cyangwa iki biyumvire ko ubiheba nyene kubera amajambo y'abantu benshi cyane amajambo yo nabura tu ko keshi arabakubwira yuko wowe udanze impuzu kubera ngo uronke umudemu ariko ntibiyumvira yuko ukora akazi kugira uronke ubuzima sometimes iraguca intege ukumva umengo urabaye ko iyo wakora kubwira ikintu wowe utari kuramahindisha umva bibabaje sana ariko uragira umutima amenye ukwiyumvira eske mu mwaka uheze hari habi gusumba uwo mwaka ahubwo nibabandanye bavuga kugira ngo ingufu zo gukora zo gutera intambwe ko umuntu iyo kuvuze akuvuga ikintu kibi ariko wewe akaba ari ciza biguha intambwe yo gukora nk'abajone bandi babona yuko bafise ibyo bindi bintu bashaka gukora ubabwira nk'iki kugira bumve ko nabo nyene bashaka gutangura ukuntu watanguye nawe babwire nyene ukuntu byagenze nabo nyene bashe kugira bave muhira batangure gukora icambere uri umugeni cyangwa uri umuntu ari wese ushobora kuba warize ariko ugaca wiyumvira ngo mpaka nkora akazi ka leta no ibintu byarahindutse bisaba yuko kuri wewe wiyumvira ko akazi ka mbere canke ugomba gukora bisaba yuko wewe mu mutwe wawe umenya ko kugira ujye bisaba gukora kandi bisaba yuko udagaye akazi kako kose kandi bisaba yuko wewe wo kwinspire abandi kugira kubone ko akarorero ntabwo wewe abandi bakwispa kugira ahubwo be nk'abajya ahubwo we ikora nabo bazokwifuza kuba nkawe ifo gukora kuko baravuga ko udakoze nta karya ntabwo arya nose uwo mugano umaze kuwubuzi ko gutawapirika ama consequences ura ni ibintu iyo uri kuradandaza bigenda gute ushaka kuyarinda gute bicayiva ari umuntu na n'ukuntu ikintu aba yifuza gushikako ko nk'akazi kacu nyene n'akazi gafite ibisanga byinshi urashaka kuba nka uri umuhungu ashaka kuza nk'umukiriya w'umumama cyangwa umukobwa ugasanga nawe yumvira yuko akoze icyo akora kuri wewe yuko impudu ashaka kwironka kuri gusa ibintu nk'ibyo nyenda byo washatse kuvuga so icayibara nawe nico yumvira nico ukeneye gushikako so je ibintu nk'ibyo vraiment nyama ntabigiyemo kera byarandenganye ubu icyo nkora tu ni kazi ibisigaye ntabwo ari byanje. Ikindi kibazo nka kweki wacaguye kugiza abakobwa gusa ahandi usanga bacanga harimo z'abahungu abakobwa kweki yo yimviye kugiza abakobwa byonyene kubona ise abakobwa byonyene suko imigambi bwiza ngo ntayifise just bavuga ati nkizikira ubwo birera agera atagura mu z'abahungu kidogo ariko mu rumenga abahungu kugura sikirenga cyane cyangwa gateka nje mu z'abakobwa hono usanga ari amahera gusoma z'abahungu so canja mu z'abakobwa cyasanga ari ubugari gusoma mu z'abahungu
urashaka kutubwira nka kwiganye par exemple umukobwa yagiye wese yaje kwipima kugira iki nta kibazo bibatera canke iki bitera ikibazo iyo umuntu aba akeneye kucitera ariko mu gihe ata kibazo ushatse kwitera ntabwo bigushikira ko ubuzi yuko abakobwa ari abantu ba mbere bagerageza abahungu sana so mu gihe ubazi ifoko uba uzi kwikontrola ukamenya yuko umukobwa aje ngaho ari umukiriya atakini muhurirako wewe umurondera ko amafaranga nawe akakurondera ko impuzu ko dada zibuze z'abakobwa usenga abakobwa bagahe so James umukobwa umwe umukobwa ufise umugore umwe ko uyu mukobwa mukunda iminsi itari mike canke muba mugendana canke muba mukora byose mwumvikana ntubukimfata nk'umukobwa ucumfata nk'umugore ko aba ari umuhanuzi wa mbere ufise ku byose watubwiye ko wasanze iz'abakobwa bigize neza kurusha iz'abahungu wabibonye gute niki kirushije izo z'abakobwa zirushije iz'abahungu icame kwanza abakobwa n'abantu ba mbere banga kubona kumenga bambaye impuzu kabiri kiri cya kabiri abakobwa n'abantu ba mbere bakunda gutembera no gusohoka iyo amaze kuba ari umuntu akunda gusohoka no gutembera cyasaba ko aca gira shopping keshi kabaho so kandi azi nk'abasito benshi par exemple nka wewe ufite nka rendez-vous n'umuntu ugiye wambaye impuzu yibukeye bisaba ko unyabufite indi rendez-vous isa ko genda wambaye indi mpuzu ariko umuhungu arashobora kuvuga ati je ndaja mu Kamenge nambaye kunyere buke nkaja mu Kanyosha nambaye kunyere umuhungu ntarasoni bagira ariko umukobwa arumva isoni cyane byo tubakacagura agira shopping keshi kabaho niyo mpamvu uzosanga amaduka agurisha impuzu z'abakobwa ari menshi kandi akora nk'abantu benshi gusumba ay'abahungu ko abakobwa baragura keshi sinshaka ko bagura menshi bagura kenshi kandi baranabikunda ego umukuze twabonye rugo ngaho ku miryango ya 333 peut-être ushaka kutubwira icyo isigura ijya mu isanzwe isiguye ni donation of free double free yani 33 ya nimero navukira niko ndumwana wa gatatu di family akaba ni truwa y'abantu pete basaba dukora nkanye ko toma turi batatu akaba nindi truwa isigura umunsi baba bimwe no kubwete baba boss bankoresha kera banyirukanye ko ari ku munsi wa gatatu watubwiye iyo 333 none nanzigo yigeze bishiramo ko kuntu wabivuze yuko bakwirukanye ku munsi wa gatatu nanzigo no bukibifitiye cyangwa ngo ushaka kwihora okay nanzigo nimwe je riganda ishira mu kintu cyajo cyose sofu yuko nama nkora kugira ujya muntu yangiriye ikibi ahubwo azone ko yigiriye nabi ko yatumye ahubwo nkomera mu mutima gose so ahubwo nige tuyo ndanayibutse bitwa mu mutima ngira ninguvu zo gukora cyane kugira nanjye yanye super kera katuma nkora nanjye sakanda mwespe ambore ko akizira gufata umuntu nabi umuntu ko adafise ikintu nirigera wiyumvira yuko ushaka kumwihora no sishaka kubyumvira ko n'ubu abantu bankoresheje bose ubona abagenzi banje kandi tubanye neza nta kibazo nk'abo bantu wavuze ko musikaye muri abagenzi urisoka atanzigo bagufitiye yuko abatada basi bakubona kundi kuntu bagushavurire je muzima undaba nabi canke ungiriye inzigo wanje sometimes sikunda kubishira imbere kuko iyo umuntu akwanga haba ari ico umusumbya so ahubwo unyanka canke ngira ndagerageza kuhisha ko ndabibona kunyanka ariko tu mini kazi cyangwa nkora akazi gusa bona nivyo bakwereka basi kugira ubone ko baba kwanka iyo umugize umugenzi cyane ari gihe bikwereka ariko iyo umugize umugenzi mubone mukaramukanya bandanya ata bintu bibahuza cyane sofu mugahora muciye ahantu hamwe mukaganira muga muri hamwe atamugora muri babiri keshi umuntu akwanga biragoye mwira bikwereka sofu iyo muravuga ari yaguponda ikintu muga mu gihe ubuzi ikintu yagufashije yuko ahugeze ko aciye mu maboko yiwe biragoye nawe gucumwereka ko ari ikintu nawe uco byumva uriko uraraba nko kubwiwawe ubona
aho ugeze wewe no kuri level yabo ubona rinde aruta ubundi? Sindavyibaza cyane kuko je ndavye aho narindi kera nabo aho bari sirovuga yuko ahubwo je sometimes navuga ko menga je nateye intambwe kuri bo kuko bo abandi bo aragiye bakiri hahandi nyene hamwe twakorana nyene hamwe twari kumwe ariko je ubu narabavuye ko cyane naramuvuye ko cyane narabavuye ko bajya boss banje ariko undi gati kanje so kandi buzima buragenda neza ibintu bimeze neza tu ndashima. Bon, dossier mu ya 333 watubwiye ko hariho kuba muri abantu batatu mukorana n'abandi, est-ce que birakorohera bimeze gute murumvikana? Nta kibazo dufitaniye ko gukorana n'abantu umwe wese aba afise contrat yiwe akorerako kandi bari umuntu akuze aba azi uko ashobora gukora kugira ibintu bigende neza kugira je nanje nakoreye abandi nkabona ibibazo bikunda kuhaba cyane byanshikiye sino kwemera ko ndabiteza undi muntu. Nta gihe murashwana mukumva yuko mwenga muvana canke umwe wese nyene akimenya n'ivyiwiwe? Gushwana nabo shasi nibaza ko abo turi kumusanza ko gushwana sitani musi no muvana mbeshe nabo bishika bimwe bavuga ati ntazibona zitakumanya amahembe ariko nta musi ngo tugiye dushwana ariko iyo akoze ko twambwiye ati ahantu bakoze bien ariko swana nkuko naje nshoko ndi mukuru wabo nshaka gukoza akambwira ati boss yawe wagize forward kugira uko byagenda neza cyane ko twese turi muri generation kandi twese turabatafutaje no kurondera ico tujya twese kugira dufashanye ko nyamba bari umukozi ntabwo abatari umuntu ahubwo ujye umukozi n'abahambaye gusonja boss uko hari usanga boss abaye ukora umukozi agaciro abagafise gakwiye kari 100%. Okay. Bon, moi urumva yuko murakorana mwese mugafashanya. Okay, ashaka kutubwira ukungene basi umwanzuro wajogira wo gufata yuko ukumva ko udandaza kurya atakindi kintu yumvisemo yuko ukora ugafata umwanzuro nyene no kuvuga ati shaka kudandaza ibintu nk'ibyo? Gusa kintu cyo kimwe kudandaza kuri jewe ibintu biva muri famille kuko byase gushika no bujye umwanya papanje nawe n'umukonesa danza ibirato by'umubaro so namunombe nka famille mukuru wanyu yadaza impuzu za we yadaza abahungu urumva tugogende dimzo bakobwa nari muzahungu so ibyo intango yo gutangwa vuba ati nyirango gite canje ari ikintu ari umuntu ashobora kuraka avuga ati akubonye uko umeze cyangwa kusa akavuga ati uwo mwana yakuze bien cyangwa yakuze neza so ari ubuzima umuntu acamwe ariko bukamigisha ejo hazoza bugatuma atagirisha bw'umuzima cyo gukora ahubwo aba afise iki nyene yiyemeje kuri we ukavuga ati je kugira nzotera intambwe zose ko nzokora sinzoranga papa wanje ngo afise iki cyangwa mama afise iki cyangwa famille mvamwo ni famille ifite amafaranga ariko ukavuga ati reka ndayinkore ko gato kugira nkore nemere nje mu buzima bubi ariko ntera intambwe so avuga ko genza kudandaza ibintu by'impuzu by'iki naciye mu buzima bubi kandi bitokomeza hano bashika apana ijana byo komeza nk'abantu babiri cyangwa batatu b'abanzi ko je nakoze ubuzima nabaye mu taxi vero abantu bakivuze baragutovyemera so nabaye mu taxi vero nakoze kiyede nawe mufundi w'amakinga ajya amakinga kugira ujye bisaba ko upompa ikinga kandi muhira atabuze ico kurya atabuze impuzu zo kwambara ariko ndaja mu buzima bubi hamwe naje ntangwa ko ati kubera kimeze uko kubera ikinabaye uko kubera ikinavutse uko so bwa buzima bubi cankura mfise inzigo kuri jewe kubera ikinanje ntobera karerero abo tuvukana canke n'inshuti canke n'abagenzi bambona hamwe n'uzo kumva yuko nigeze guca muri ibi iyo uvuga ati reka ahubwo naje nkore kumbe umuntu ashobora gusiga ibyo muhira ariko akironderera ikindi ciwe kugira nagishira ku muryango wiwe bibe byinshi gusumba so ni hatari ariko ni sawa.
none ni iki cyagutumye uca muri ubwo buzima bubi kandi watubwiye ko muhira atana kimwe wari ubuze kubera ko tuyumviye ko ushobora kuguma muhira ukareka kuja muri ubwo buzima bwo kuja gupuma amakinga kuba umutaxi vero n'ibiki vyo bigutuma hari umuntu umenga avuka afise do itandukanye n'abandi bana bivukana canke abafise ukuntu yiyumva gusumba uko abona ibintu just je muri famille nakuze ndi umuntu akunda ibintu by'imiziki imiziki nkakunda kuririmba nkakunda kurapa nkakunda ibintu byose mbere by'imiziki kumva umenga birangyohera cyane ariko famille yanjye ntabwo yabikunda bo babona ko umenga ni ibintu byo kusaragurika nyine niko bivuga ariko iyo ngiye nko muri studio nkasora nk'indirimbo shite muhira papa yumvise ko iravuga muhira aca nkubita akankubita nanjye nk'umenga ndababaye nkuma numva umenga ariko arantoteza just ko ari ukundera ariko je ntabwo uko nabibona ico gihe yarankubita no ku ishuri nkagenda ku ishuri nabyimbye mbere ku matama nkaguma numva umenga inzigo arashika igihe ico gihe twagomba gukorana n'indirimbo n'umujama araho yitwa ico gihe yitwa Ropsi Mirakuro ubu sinzi izina sigakoresha niwe kesha akunda kunyigisha ukuntu baririmba ubu nuba yitwa Ropsi menga yitwa Ropsi Mirakuro ko dono kono asigaye yitaza muga nico gihe niko yitwa ari umujama wanje cyane ko ndibuka twagiye no muri Kongo kandi nkagenda nasabye urushamira ko ntibabikunda ko nundi ntibari kunyemerera just cha ndagenda aruze papa aramerera nabi aranshwanira ngirane cyo gihe ndimvira impamvu byose ndabikora kumuje nkuvumenga no gukunda umuziki ariko arageze igihe naje naro kumenga hakono guma menga ndiko ntereza ibibazo mu muryango hakumenga ndiko nkora ibintu nabo badakunda kandi badashaka ifo yuko basi ndabasiga baba amahoro hama nanje nze gutanga urundi buzima so nagiye sanguza bwo hanze ahubwo bugoye gusumba bwo buzima jana ndi muhajya cyabwa de ko bibaye uko reka ndabikora so natanguye ndatangwa ndakora nkora natanguye kuri taxi vero mba kuri taxi vero nza ndaja no mu kiyede iyo nabuze umpapike mvuye mu kiyede arigena canza gukora iby'amakinga kugira ubuzima ndengene ndabusukuma bugenda nkuko basimba nipfuza ko basi ndonke y'amahera kugira ndeke kuno kuraba muziki wanje uko genda byumva ariko nsanga ahubwo ubuzima buragoye yarashize igihe naje ndumva kumenga haragira ahantu ndyamye nk'ahantu cyane n'icyahantu ahamesanga ndiko ndarira nkarira nkuvumenga ndabaye gose nkuvumenga n'intundiranyisha ariko ngavuga ati ubuzima sinabanza uzorangira kunyene byarashitse ndasubiraho munyene aswanda ndatanga ishuri nyene ndabandanya hacaza bijya by'isoko gusha isoko imaze gusha niho naciye nsubangaruka mugabo bya bwikonesere cyasanga do yanje nihiri ndabandanya iva ukuntu je nashaka gukora uko niyumvirira jewe nyene byahise na papa arambwira ti wowe uko ndakubona ti umusoro 500,000 uzocupfa kuko yabona je umutwe wanje umenga ndihuta ariko mugana je nkarumenga nigihe ambwiye ko numva umenga ambwiye nabi ariko ahora cyo umenga mfite n'ibifuna muze ko nacense wakushuri cyanika kwishavu gishi kuko umenga ngomba kwikora ku ishure kugira nsure muri bwa buzima bwanje ariko byarangiye umuziki wanze gushira pembeni kugira asinde ko muvye basino mu munezero muziki ndashira pembeni cyavuga ati reka nanje ahubwo ntaguruzo bwanje banze nkore muze papa wanje banze abone ko yajamba avuga ko ndose 500,000 no champa kora ni huta mu byose ahubwo mera bandi ndaronke ndaramwereke ko ndafise kandi atewa yampaye nandi ayifitiye byarangiye nanje ndabikoze ndamweretsa muvye aravuga ati wow mwana muvye cyarampezagira avuga ati kora urumuntu umugabo ushika no umunsi ibintu bimeze sawa watubwiye ko aca mu buzima bw'ubu taxi vero ikiyede
eske abantu mwari muri kumwe muri ico gihe ubu muravugana bakubona gute kubona ushitse ngaha namba hari bakiri inyuma bakiri muri ivyo nyene vy'ubuyede abo twakorana ico gihe hariho n'abateye intambwe umva nk'umuntu ari umutaxivero akabanyonga imoto uca akabanyonga bajaji umva nawe arafise ikintu cy'intambwe yateyeko benshi twabona tukavuga twatera inkuru n'abajama iyo duhuye tuhana ama big up tugahanura cyane tukacokozanya arigiye mu ruko ambwira ati warahivye ikinga uno gitaxivero ngo urabyibushe umva abaryohewe ukuntu mwakoreye nawe ugasanga ico gihe nawe yari mutoyi unawe yarakoze so usanga ibintu biryoshye cyane dusa nk'abarangiza nihe message uha abajene bandi nk'uko nawe wateye imbere ukuntu bukiteza imbere nabo nyene uka message abandi bajene message nuha abariko batubwiza kuri TV cambere muzima nukumenya yuko kugira utera intambwe cyangwa utera imbere ifo yuko akora amaboko mu mpuza agakora ko nase barundi arabihimiriza cyane cya kabiri nuko mu byakora byose yoba umwizigigwa ko kujya guhemuka ku kantu gatonyi bituma iyo habaye kantu kanini atawukwizera so gikuntu gukora kandi ugakorana ishaka caba ikintu cy'iwawe caba ikintu cy'uyundi irifo yuko ugikora ukiryoherewe kuko nutaryohererwa ica mugenzi wawe ntabwo uzoryohererwa icawe ica mugenzi wawe uzogifata nabi waronka ica ahubwo gifata nabi gusomba ifo ko umwizigi wa muntu byose ukora kuko umuntu wese akora avuga yuko ejo ari heza naba atabafite ibyemezo ko azohashika irifo ukakora kugira umunsi ushobora kuba udafise ejo ukaba ufise umunsi ushobora kuba utunzwe n'umuntu ejo nawe ukaba utunze abandi so ntugasuzugura akazi ako gato niko kazana kaniniya iyo niyo mpanuro yanje ukabonye aho ukorera ubwira nk'abakunzi ba Bwiwe TV aho bogusanga maje nkorera mu Kinindo mu isoko nkeneye biroroshe uri nko mitano uriye bus bisi ragushikanaho ni mu Kinindo mu isoko inomene 333 nawe uzorondera witwa Chris urantura cyane no nkene kuri FB yanje ni Chris de Mutakriyano na page yanje niryo zina nyene canke IG ni Chris de Mutakriyano urantura biroroshye cyane nk'uwo yipfuza kunshora atarashikaho impuzu zose zirahari iz'abakobwa iz'abamama abavyibusha bonze amapantaro amajipo baro magaze birahari byose so karibu cyane ko ari wese yifuza kuneza imbere ko ari wese yifuza gushora muri donation of free double free arahawe ikaze abakunzi ba Bwiwe TV nibaza mwavyumvise yavuze vyinshi ukuntu yagiye aracamwo ndibaza mwagiye muvyumva mwakoze cyane mubandanye mugira subscribe kuri channel yacu muraba n'ibindi vyinshi ibiganiro bizoze biraza